ko baratibura n'inzandiko bakazishira mu macupa akaza kikubita hasi yamara kumeneka inzandiko zikaja hasi zitubwira ngo tugende turi ku reporting ko barashiramo n'igihumbi n'ibihumbi bibiri kameme murekere gusapota abantu mutekereza kuko tugeze kuri point yo kubura igihumbi c'amakongomani n'ibihumbi bibiri ninde babwiye ko twishwe n'inzara ninde babwiye kuko nta mafaranga dufite. Ndabaramukije reka ano makuru turabire hamwe ibiriko biravugwa mu Minembwe bitoroshe aho leta ya Kongo iriko irahamagarira abanyamurenge n'abandi babivanzemwo gushira ibigwanisho hasi. Turaza kuva mu Minembwe tuje neza na neza i Nairobi inyuma y'ibikorwa byariko biraberayo vya Sommet France Afrique. Muzi neza ko Tshisekedi yavyitabiriye abakongomani ugwaruka rwari rwagiye kwakirana ugweze rwateguriye surprise Tshisekedi vyarangiye rufashwe rufunzwe ruriko rwatabaza rutakamba cane ubuserukizi bw'abakongomani muri Kenya canke umukongomani wari wese aza kumva buno butumwa abashikirize abashikanire ijwi ryabo imbere barabe ko botezurirwa canke borekugwa kuko ubu bafungiwe mu busho bugenda butandukanye bwo mu muji hagati i Nairobi. Turaza kugaruka muri Ruvunge aho bivugwa ko imbwebwe za Sarambwe zakoze kaga strategy kaga systeme ko muri Uvira kugaruka muri Ruvunge bambaye civile kumvo zukuza gukora amabara kugumuka kwica no gusahura kugira bagaragarize ibihugu mpuzamahanga nko babikoze muri Uvira ko ahantu hose bavuye hasigara arikao hasigara ubwicanyi hasigara ubusuma hasigara umutekano muke cane ngo baca basibla abanyamurenge na ya moko bama bahayagiza bashira imbere muri Kamanyora uko twabibamenyesheje nta gishasha kiragaragara ahubwo hari amakuru avuga ko ababonye Kamanyora isa n'igaragara gushika kuri entre ya Ngomo ariho hari habarizwa imbwebwe za Sarambwe gusa zikaguma zibaza abene gihugu b'abakongomani ngo hari aba AFC M23 muri ko murabona bakabishura n'umunezero mwinshi ntangere bibaza ko bahavuye burundu ariko harandi makuru avuga ko yoba ari strategy bakoresheje kugira banze ngo banyike gato bate mu mutego wa Zarendo na FRDC bo hashika hakiri kare abona bagende babakozemwo ibiharuro bagende bihaye inkumbi. Aya n'ayandi makuru reka tugaruke neza na neza mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV ndizera ko muguwe neza umwe wese aho aherereye ndabifuriza amagara meza ubumwe amafaranga n'iterambere mu miryango yanyu mu miryango yacu reka sinogenda nta kengurukiye mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro amakuru no gusesanguza bica kuri runo rubuga rwanyu rwa Free Podcast TV mudukurikirana muri mu gihugu c'u Burundi mu gihugu c'u Rwanda mu karere ka EAC muri Afrika Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburayi, eka mu mfuruka zine z'isi ndabahaye ikaze muri no busesanguzi turabandanya n'amakuru uko agenda araboneka uko tugenda turayatororokanya niko tuguma tugaruka ntimudebukirwe canke ngo mugire ubunebwe amakuru ni menshi cane imbuga zirashushe tension ku mirongo y'urugamba diplomasi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye harimo ubuhemu harimo ubujyajya harimo escroquerie harimo ironi harimo hypocrisie ibi byose turaza kugaruka hano tubibazaniye ariko nagwanda babwire ko bisabwa ko mugira subscribe nabonye ko hari abamaze kubikora kuri Ingoma magazine ibiganiro twamaze kubitunganya turatangura gushaka ibiganiro cabafukure kuko amakuru yo gufukura abaraho nabifutse nabi aracariho kandi ni menshi cyane aho twagarukije niho tugiye kubandanya duhera tubandanyiriza isemo aho twari hagarikiye nkuko nari babwiye rero mu ntangamarara muri Minembwe aya makuru mushoye kuba mwayaronse abandi nabo batarayaronka canke mwayaronse ukutandukanye canke ukutariko nuko muri Minembwe FRDC atagikorwa na kimwe citerabwoba iri kirakora yo nkuko abanyamurenge canke abandi bangushi bo hakurya ya Kanyaru bariko barabishikiriza icakozwe nuko leta ya Tshisekedi canke FRDC n'abafatanya bikorwa babo bafashe drone ziga zisanzwe za gisivile bazambika ama megafone bazambika yaba
mikrofone amwe yabambura amatari yayandi avuga amwe afise ajamwe amapire canke basharja urana kiterambere ryaje ari rechargeable. Iyo megafone rero ashiramwo agakarte memoire sinzi ko mukunda kuvyumva ahantu na hamwe mugenda muraca mwumva micro ivuga yonyene ata muntu abari karavuga baba banogistrije audio hanyuma bagashiramwo agakarte memoire iyo megafone canke iyo microphone ikabandanya ivuga. Imbere yuko ndi busubisa ico ngico ca president reka tunababwire kuko noneho atari byo gusohoye bakoresha ko barazana drone bakazihambira hama megafone bagenda bahamagara ngo tudepose imbunda ngo dusorendinge mbega twegende tuje kwiripotinga leta turashaka kugira ngo tubamenyeshe kuko abaza bakora ivyo ngivyo nabarashwe bagatawanyika bakabura iyo berekeza. Turacahagaze mu birindiro vyacaho mwagahagaze iriya kumarango mu mbeho ya Nyaruhinga niho mukiba none ko muraza kubeshesha abantu hano ko baratibura n'inzandiko bakazishira mu macupa akaza kikubita hasi amara kumeneka inzandiko zikaja hasi zitubwira ngo tugende tuje kwiripotinga ko barashiramo n'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Kameme murekere gusapota abantu mutekereza kuko tugeze kuri point yo kubura igihumbi c'amakongomani n'ibihumbi bibiri ninde wababwiye se ko twishwe n'inzara ninde wababwiye kuko nta mafaranga dufite. Rero nive mu bintu by'ubustupid ivyo bihaye bakora zose n'ubuswa ariko dushaka kugura tubabwire yuko duhagaze neza mwana niwe kumanuka ngo muze turacahagaze hano turabategereje naho ubundi urugamba ni rwarundi. Uko rero niko vyifashe benshi biyumviriye ngo nitera bwoba ngo boba babinjiyemwo oya irya ni enregistrement bashize muri megafone hama baduza drone hejuru mu ya Minembwe mu duce cane twiyegereranijemwo izinyeshamba za twigwaneho bababwira ati mwagwaruka mwe mwahenzwe mugashirwa ku mirongo y'urugamba turabasavye mushire ibigwanejo hasi ku bugwaneza namwe mwabigiyemwo ku bushake murabona ko atanyungu nimwe kugwanya leta mu gihe leta itariko irabagwanya. Bwari ubutumwa bwiza cyane bubabwira ati twebwe turi leta ya Kongo leta ya Kinshasa turi FRDC turi bene wanyu turabakunda cyane ico tubasaba nuko mwokumva uno mugambi wo gushira ibigwanisho hasi hanyuma arababwira uduce bagenda bakeneye kubabonamwo Mikenke n'ahandi biyegeranirizemo hama baze bagire processus yo kwasubiza mu buzima busanzwe nimba ari ibigenda bikurikirana canke ibije imbere barabimenya ariko intambara ihagarare kuko ivyo bariko baraharanira n'ivyo bariko barasaba leta Tshisekedi irabizi kandi Tshisekedi aheruka kugira conference de presse imbere y'itangazamakuru aremera ko abanyamurenge arabakongomani nta muntu numwe atigera yemera abanyamurenge ko arabakongomani sauf Paul Kagame akibita ngo ni abatutsi ashaka kubenstrumentaliza kugira abayongereye victimize yongerana aba victimize abandanye aronka reason canke couverture canke igituma aguma agaragara mu rasirazuba bwa Kongo. Ariko hamwe n'ivyo ndakenguruka abanyamurenge bamaze kwifuka bamaze kwibandura amabande bababanze ku maso baramenya ukuri kandi dukengurukire Kongoro ya Kutumba n'abandi benshi bakoragenda baragira reconciliation muri ano makominote agenda atandukanye. Burya se gikorwa coroshe Kongo nagoma ndabibutse ko ibarizwamwo amoko canke kominote zigira ku majana 450. Mu Burundi hari Tutsi Hutu Twa, mu Rwanda hari Tutsi Hutu Twa. Aha honyene ucusanga ibintu bitagenda biroroha umwe atiraza nino unda kwegaza nino mumbwire rero igihugu nka Kongo kirimwe amoko amajana 450. Rero murumva ko bitoroshe ni gikorwa gisaba courage ubwira no kwitanga kudasanzwe. Ndakengurukiye Kongoro nimba nyumva na Yakutumba babandanye bakora ibikorwa vyiza cyane. Yakutumba ubu ari wabo naho nyene kuvugana n'ababembe biwabo kugira abumvishe ko ivyo barimwo ari reconciliation idasanzwe. Turaza kugaruka mu makuru neza atosoye kandi yimbitse kubijanye n'amabwa ariko aravuga kuri Yakutumba ku bikorwa biriko birakogwa nawe na Kongoro n'abandi bafatanya bikorwa babo. U Rwanda ruko rubibasira cyane rubatuka ruvuga amajambo menshi cyane ariko navyo turaza kubigarukako. Rero mu Minembwe amakuru ahari nuko hari megafone canke drone zagaragaye mu kirere zibabwira shira ibigwanisho hasi nta kidasanzwe. Amakuru yo mu Minembwe nayo kandi ndizera neza ko ataguhengeshanya mwamaze kwiyumvira na Rugabo wa mu influencer wo mu Minembwe abishikiriza avuga ko ngo bariko barababwira abadepoze ngo bigwanisha ariko bobo ngo bazopfa bagwana ngo kuko ndimwe musanga muza amajambo yiwe sino yagaruka ko canke ndayatebe ko ndibaza ko yayavuze mu Kinyarwanda cumvikana neza cyane. Tuva rero mu Minembwe tubanze dutarukire muri Kenya. Muri Kenya musanzwe mutsi ko hariho haraba igikorwa ca gihuza
abakuru b'ibihugu amadelegation n'indongozi zigenda zitandukanye mu gikorwa c'Ubufaransa na Afrika cariko kirabera muri Kenya. Tshisekedi vyasaba ko acitabira ico gikorwa, yaracitabiriye, ariko singarutse kuvuga ivy'ico gikorwa kuko nabibabwiye mu ntangamarara, ngarutse nje gutabariza ugwaruka abigeme inkumi n'imisore bafatiwe mu gihugu ca Kenya muri restaurant. Bafatiwe muri restaurant bigenze gute? Gwarugaruka guyegeranije ngo rurindiriye kwakirana ugweze, indirimbo, kumutambira, kumusasira n'ibindi vyinshi. Bamwe bari bambaye inkofero n'imipira iri ku foto rya Tshisekedi, bari ku hoteli yitwa Marriott. Iyi hoteli niyo delegation cyane babashikiranganje n'abage bagenda bakikuje umukuru w'igihugu, dimo delegation ya Kongo niho yari gushikira, niho yatezwa kuruhukira no gukora ibikorwa vyabo, nimba ro kuharara n'ibindi vyinshi bitandukanye aho kuri hotel Marriott. Kuko abo bana batarafise uburenganzira bwo kwinjirayo, imvura yaraguye, bari imbere y'iyo hotel, imvura iguye bisaba ko baronderaho bugama. Mu kuronderaho bugama baciye baja mu nzu Maison d'à côté. Iyo Maison d'à côté nayo yarimwo restaurant, iyo nayo kabikorwamwe igikorwa ca restaurant. Binjiyeyo akanya gusa gatoyi imvura igabanutse, bagiye gusanga igisirikare n'igipolisi co muri Kenya camaze kuhakikuza. Hanyuma ico bakoze, bazanye imiduga ya gipolisi, barabapakira bose, barabegeranya, babatwara mu masantre y'igipolisi mu busho bugenda butandukanye. Ico bagirizwa ntibarakimenya, ariko igihari nuko twamaze kuronka alerte ivuga ko bariko baratakamba mu bashikanire ijwi kure. Mw'abakongomani mwumva runo rurimi canke muri ko bihuriranye muri ko murakurikirana kino kiganiro, mw'abarundi muzinanye n'abakongomani bashoboye kugira ico bakoze, ni mwandikire mutabarize ugo gwaruka rufungiwe i Nairobi, ataca hagwakoze aruko gusa bagwiketse, kandi gwaye rugiye kwakirana ugweze Faci Beto Chirombo, umukuru w'igihugu cabo, igihe yariko aragana ico gihugu. Aba rero baratakambira ubuserukizi bwa Kongo muri Kenya, bagatakambira n'umukongomani wese canke umurundi canke umunyarwanda uwumva wese ko yogira icakoze bigashika mu burongozi bwa Kongo kugira babanguke kubaseruka ko hajya gasho ntikameze neza, bari no muri situation itameze neza. Baryamye ku masima, amafoto n'utureresi twagiye turacana ko akanya kabonetse ndaza kubi baronsa. Tuva rero muri Kenya tugaruke ahitwa Ruvungi. Muri Ruvungi hari amayerema mwamwe bagoma ngo bikeka, babona ko ari amayerema ngo yoba yasubiye kugira ya system yo muri Uvira kugira ngo badurumbanye Uruvungi, bibe, basahure, babomore, bafate ku nguvu canke bahohotere abitwa karabanyamurenge basigayeyo canke andi makominote nkuko basanzwe babikora, kugira ngo bagaragaze ko aho bobo bari hari discipline, hari clean, hasi isuku, hari salongo, hari n'ibindi vyinshi nkuko bavyita. Ahubwo ngo iyo bavuye mu duce tugenda dutandukanye haca haba umwanda, haca haba kajagari, ubwicanyi, kwiba n'ibindi bitandukanye. Ariko ibi vyarabaye Uvira, nta nta efe nimwe vyagize, kuko abo babigirira ubu baramaze kubamenya. Baravuze ko abanyamurenge baciye bahohoterwa, ariko abanyamurenge basigaye bavuze ati nta hohoterwa rihari, ahubwo ni mugaruke. Nikimenyamenya abo bagiye batekeye nk'imizigo bahenze babatwaye Kamanyora baragaragaye barira. Meruka kubereka ka video k'umudamu araho yagiye hari ishongora, arabesha, arasubira, amarasa agishushe, agifise utwo tudorare dukeyi bamuhaye. Inyuma y'imisi mike naraberetse atakamba ngo turabayeho nabi, ntanja, ntiturima, tubayeho nk'inyoni. Kwanza ngo inyoni zibasumba valere, kuko inyoni zo zafise uburenganzira bwo kuguruka zikagenda gutora n'ibifungurwa, bobo ntibabuja, barafunzwe. Ngo abana babo ntibiga, ngo mbega ho naho noronka iryo shure noririha amafaranga nkuye hehe. Aya n'amajambo y'agahinda, kandi bakarangiza bavuga ati turashaka gusubira iwacu muri Uvira. Murana ko barahendwa mu nyuma, bagasanga ibyo twagiye turabashikiriza nukuri, hakagaruka ukwicuza. Uko rero niko vyipanze muri Ruvunge. Tugasaba wazarendo n'abarundi n'abanyarwanda bariyo bahoha canke bipfuza amahoro, mubwire bene wanyu b'abakongomani bagume bamurika cane, bagume bakanoye, ntihagire ikindi kintu kiza kubinjirira mu gihe bari baronse utwo duce
bitoroshe naho nyene. Turava muri Ruvungi tuje muri Kamanyora. Muri Kamanyora uko nababwiye ku munsi wejo nuno munsi mu gatondo hazindutse ata movement ihari y'aba RDF zimbwebwe za Sarambwe zino nyeshamba, aho umwe yava nka Uvira akafata urugendo agashika za Kamanyora ata muntu numwe bahuye umusirikare w'inyeshamba nako muri zimbwebwe za Sarambwe AFC M23 twigwaneho na Red Tabara. Hanyuma bibagaragariza ko no muri Kamanyora bahavuye. Hari uruhande n'izindi mpande ngo bariko baravamwe muri Kamanyora n'ivyo, ariko ngo nta kwijajara ni mugume mumuritse, kuko hari ayandi makuru avuga ko ngo baba bakoze akantu ko kugenda bihoye kuri Wazalendo n'abandi baza gutangura guhonyoza y'ikirenge ca mbere. Musanzwe mubizi ko Wazalendo bafa kuhava nayo ikabihageze. Mwarabonye Sange vyavuzwe gusa ko bahavuye, Wazalendo yari yamaze kugerayo. Nuko vyagenze Ruvungi, Wazalendo yari yamaze kugerayo. Rero muri Kamanyora bavuga hoho dutegerezwa kugenda dukoze akantu k'ubwenge, tugende tubahonze nabo babone ko bishoboka. Bavuga rero ko bagiye barishira mu dukwe tugenda dutandukanye kugira bahabwa amakuru ko bahavuye, hama Wazalendo yinjire bayimimine bagende bashesha amaraso ya nyuma, hanyuma babone kugenda. Aya makuru mu yahane Wazalendo ndibaza ko nayo nyene uko biri kose aya makuru aza kubashikira. Nimumenye ko muri Kamanyora nivyo bategerezwa kuhava mu mategeko, kuko basabwa gusubira inyuma ibirometero 75. Gusa aho basubira inyuma baja ntiturahamenya. Reka twizere ko amasezerano Museveni na Tshisekedi basinye aca afata effet, kuko bavuga ati ngo ça prend effet le jour de sa signature. Turabe ko bija mu ngiro. Bunagana ni bundi buce buhanamiye buhuza Uganda na Kongo ko bufunga, hama ababa izimbwebwe za Sarambwe zino nyeshamba zigasubira iwabo hariya hakurya ya Kanyaru. Amakuru muri uwo mwanya dufise nayo, ariko gumana na Flehui Podcast TV, mwihute kugira sabone cyangwa subscribe mwe mutarabikora, mwe mwaronse kino kiganiro kumvo zuko babarungikiye link bagupartagije cyangwa cagusanze muri group urimwo, genda ugize sabone cyangwa subscribe, ntaco bitwara, nta n'amasegonde. Ugire j'aime, commentaire canke nawe isangiza abandi kugira ubu butumwa amakuru n'ubusesanguzi tubashikiriza bigere kure, bishikire n'abandi ntituvyigumizemo. Amakuru yiwacu gusa iyaba yanje no yarogistra nkayumviriza je n'umuryango wanje canke nkanayigumizamo, ariko turi hano kugira dusangire tumenyekanyisha ibiko biragenda biraje imbere mu karere, muri Afrika, isi nzima muri rusangi. Ubu igituma twibanda cyane mu karere nuko amakuru menshi ahari na yari mu karere nyene. EAC yari bazi imisi iri mu bikorwa ntangere. Museveni yaraye yimitswe Kenya, murazi vyahabereye muri Kongo ibisanzwe biriko birahaba ikiringo c'imyaka 30 n'ibindi byinshi bigenda biratororokanwa tugenda turegeranya. Akanya gakunze turaza tubabwire mbega Irani na Amerika bigezanyije hehe, kuko naho nyene ibintu ntivyoroshe. Ariko reka ngene mvunaguye, Donald Trump yafashe urugendo ruja mu Bushinwa, azomara imisi 2 ivyo bagiye kwiga no gufundika. Murumva ko atari ibintu byoroshe cyane. Strategie militaire, strategie économique, agiye kuraba kungene yo kwicisha bugufi akegera Ubushinwa, kuko Ubushinwa nta kindi bobo buvuga ati bakurase hanyuma $1 rigabanuke yuan riduge. Rero Donald Trump ashoye kuba yagiye kwicisha bugufi basangire imirongo y'ubutunzi, canke murabizi ko Amerika itavyorosha ugasanga agiye kumwempoza canke kumukora ko iterabwoba, ariko bari amusanzwe mubizi kungene bimereye. Reka rero tureke kubaha amakuru yo kumasonga, turaza twegeranije ivyangombwa bikwiye n'ibirungo, hanyuma tuze tubashikirize ukuri kwenyuje. Ndabakengurukira no genda bibutsa ko nta Flehui Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe, murabo umugisha cyane, mugira umunsi mwiza w'akazi, mubandanye muryoherwa mu vyanye no mu miryango yanyu. Ciao ciao.